Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya gatatu ruhuma umwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi akaba ari Imwaro mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo byo bikuze degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura hacemwo n'ibihe by'izuba mu mihingo itari mike y'igihugu cacu uretse mu Cankuzo, Muyinga na Kirundo ahitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Nahazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo byo bikuze degrees Celsius 30. Mu gitondo hakaba hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 8 rirenga igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategura n'ikigeje ubu agarukiye hano. Akoye cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira njye niko ndabashikiriza na hejo.